Haleluya, haleluya, gurupe b'amaso, nshuti z'umusaraba, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro b'amaso, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Jewe tugiye kuganira, nitwa Mbonimpa Abeli. Uyu munsi mwiza nongeye kugira ubuntu n'Imana kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza, dukomereze aho twari tugejeje. Ubushize twarabonye igihimba ca gatanu nico twari tugezeko mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Igihimba ca gatanu, abatatanguranye natwe ndabibutsa yuko twahereye mu gihimba ca mbere, ubusobanuro ku gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Twarabandanije turabona amashengero ndwi, turabona inyuma y'ivyo Yohana yeretswe bijanye n'ishengero ry'Imana, mashengero ndwi yo muri Asiya. Mu nyuma yarahamagawe ajanwa mu ijuru, hanyuma aza kubona ibikomeye n'ibihambaye. Hanyuma rero twarabonye igihimba ca kane n'ica gatanu. Uyu munsi wa none ndakuraritse kugira ngo dufadikanye igihimba ca gatandatu, gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Igihimba ni ca gatandatu, majambo atubwira ngo Yesu amena ibimatanije igitabo. Imana ibagirire neza. Reka dusengere iri jambo ry'Imana. Data uwera wo mw'ijuru, ndagushimiye cane yuko waduhamagariye igihugu ciza co kukwiza ubwami bw'Imana, co gukwiza ubutumwa bwiza kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare bukwire hose. Mwami, ndasengera umugeni wa Kristo akomeze kwezwa, akomeze guhishurirwa aya majambo meza y'igitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Mwami, twayahawe kugira ngo tuyasobanurirwe, tuyasobanukirwe, kandi wari we wese ayasangire na mwene se. Tuyasangire Mwami, kuko ari amajambo y'ubwiru bw'Imana, kandi ishengero ryayahawe umugero yasobanukirwe. Mana, ndakwiyeguriye Mana, ndakwihaye ngo nziga mu ndinde. Mwami Yesu, nsuke ko amavuta mpwemu yera. Mwami unyobore, nsuke ku bushobozi bwa mpwemu yera. Mwami Yesu, ndasavye ngo nsobanurire nanje. Mwami, mpabwe kugira ico nsobanurira bene data muri ibi vyanditswe vyera, Mwami, vyahishuriwe ishengero. Urakoze kuri bene data bagiye gukurikirana ubutumwa bwiza. Ndabasabiye amaraso ya Yesu Kristo woze weze batunganye, amazina yabo yandikwe mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama w'Imana. Ndabasengera, ndabasabira mpwemu yera ngo abahe gutahura no kumva izi nyigisho, Mwami, ico zigamije n'intumbero yazo. Mwami, intumbero nukugira ngo umugeni yezwe, umugeni atunganywe, umugeni avugutirwe, umugeni yongere kwitegura yambara impuzu zera nziza zitanduye zikayangana. Mwami w'icubahiro, ndabigushimiye kubikoze byose. Mwami, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Bene data, nshuti z'umusaraba, kaze dusangira no majambo akomeye cane. Tugiye kubona ibikomeye abatasobanukiwe aya majambo, abatashoboye kugera ku rwego rwo kumva ibi Yohana yashatse kutwandikira, abisobanurirwa mwiyerekwa aho yari yaduganywe mu ijuru, akabona ubushobozi bw'umwagazi w'intama w'Imana. Yari yarishwe, ariko abona ari we ahawe ubushobozi bwo kumena ibimatanije igitabo ndwi. Nuko rero Imana iguhezagire. Reka dusome mu izina rya Yesu. Turasoma rero ivyahishuriwe Yohana igihimba ca gatandatu. Dusome duhere ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 17. Hanyuma rero tuza guca twinjira mu busobanuro. Mbona umwagazi w'intama amena kamwe muri twa dushashara ndwi tumatanije igitabo. Numva kimwe muri vya binyabugingo bine kivuga nk'ijwi ry'inkuba kiti, ngwino. Mbona ifarasi y'igitare, kandi uyicayeko yari afise umuheto, ahabwa igitsibo, agenda anesha, kandi ngo yamanesha. Kandi amenye ica kabiri kimatanije ca gitabo, numva ikigira kabiri mu binyabugingo kiti, ngwino. Haza iyindi farasi y'akagajo, uyicayeko ahabwa gukura amahoro mw'isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Kandi amenye ica gatatu kimatanije ca gitabo,
numva ikigira gatatu mu binyabugingo kiti ngwino, mbona ifarasi y'agafyiri, kandi uyicaye ko yari afise umunzane mu minwe. Numva hagati y'ibyo binyabugingo bine nk'ijwi rivuga riti, ingero imwe y'ingano ni denariyo idenariyo, n'ingero zitatu za sayiri ni denariyo idenariyo, ariko amavuta na vino ntugire ico ubikorako. Kandi amenye ica kane kimatanije ico gitabo, numva ijwi ry'ikigira kane mu binyabugingo kiti ngwino, mbona ifarasi benjutse, kandi uyicaye ko yitwa Rupfu, kuzimu nawe aramukurikira. Bahabwa ububasha ku kigira kane c'isi ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo ku isi. Kandi amenye ica gatanu kimatanije ico gitabo, mbona munsi y'igicaniro impwemu z'abishwe babahora ijambo ry'Imana no gushinga intahe bari bafise, batakambisha ijwi rirenga bati, Databuja wera w'ukuri, uzogeza ryari kudaca amateka no kudahora abari mw'isi amaraso yacu? Umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera, babarirwa kumara iyindi minsi baruhuka, gushitsa aho igitigiri c'abagurano bagenzi babo na bene se bagira bicwe nkabo kizoshikira. Kandi mbona amena ica gatandatu kimatanije ico gitabo, isi iratigita cane, izuba ririrabura nk'igunira ry'ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo kw'ijuru zikorokera hasi, nk'uko umusukoni uzungagizwa n'igihuhuta ugahungurura insukoni zawo zitararunguriza. Ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe, imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikurwa ahantu havyo. Abami bo mw'isi n'abaganwa n'abakuru b'abagabisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegembya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo ku misozi. Babarira imisozi n'ibitandara bati, nimutugwe ko muduhisha inyonga zivyagiye kuri irya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama, kuko umunsi uhambaye w'uburake bwabo ushitse, kandi ninde ashobora guhagarara? Imana ishimwe cane. Haleluya. Turarangije gusoma no majambo, ariko nk'uko bisanzwe turagira ngo duce duhabwa gusobanurirwa umurongo umwe kugira ngo abagenda basoma aya majambo bagende bahabwa kuyasobanurirwa. Imana ishimwe cane. Umurongo wa mbere watubwiye ngo, mbona umwagazi w'intama amena kamwe muri twa dushasharandwi tumatanije ca gitabo, numva kimwe muri bya binyabugingo bine kivuga nk'ijwi ry'inkuba kiti ngwino. Uwo ni umurongo wa mbere. Aya majambo twarayabonye mu gihimba ca gatanu. Yesu ashimwe cane. Mu gihimba ca gatanu twarabonye yuko mw'ijuru habuze n'umwe, no mw'isi habura n'umwe, n'ikuzimu habura n'umwe yoshobora kugenda ngo yabire igitabo Imana yari imaze kugaragaza, icerekana, igifashe mu kuboko kwayo kw'inkomezi, kuboko kwayo kw'imbaraga. Imana umuremyi w'ijuru n'isi yaragize sureve endefi, yarashize hejuru umugambi ukomeye cane kugira ngo haboneke n'umwe yoshobora gukiza isi, yoshobora kwiyemeza kuzoca amateka, yoshobora kwiyemeza kuzocungura umwana w'umuntu, kugira ngo amukure mu kuzimu, amukure mu rupfu, amukure muri aya magorwa isi yashizwemwo guhera Adamu na Eva bamaze gucumura,
bahise baca bafata ububasha Imana yabahaye babushikiriza Satani ku mugaragaro, maze baha ikibanza Shetani abari wategeka. Ndagira ngo rero hano Yesu dusobanurirwe ko Yesu ari we yashoboye kugaragara. Ngumwe muri ba bakuru 24 yarabujije Yohana kurira, aramubwira ati nturire Yohana, hariho intambwe mu muryango wa Yuda. Yaranesheje kugira ngo ashobore kwabira iki gitabo, ndetse amene nabijya bimenyetso indwi bigize hirya gitabo. Ibi bimenyetso ndwi bisobanura iki? Haleluya! Ibi bimenyetso ndwi bisobanura ibanga ry'Imana mu kurema isi n'ijuru, mu kurema ijuru n'isi. Ibanga ry'Imana ifise nirihe? Rizwi n'Imana hamwe na Yesu Kristo. Haleluya! Yesu niwe jambo w'Imana, niwe bafatikanije na data Imana kurema. Nico gituma ta wundi yomenya ibiri muri ico gitabo atari jambo w'Imana. Jambo w'Imana niwe afise ubwo burenganzira, nta wundi. Jambo w'Imana yihaye umubiri aba umuntu. Imana ishimwe cyane. Yaje mu biwe ariko abiwe ntibamumenya, ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Yohana rero agize atya, amaze kubwirwa kutarira, amaze kubwirwa kutihebura, ndagira ngo mbwire ngo mwene data, ayo majambo yaramfashije cyane, kandi nawe ndizera ko wafashijwe wewe wakurikiranye izo nyigisho, kandi nawe uri kurakurikirana izo nyigisho. Imana ikugirire neza, wongere kumva yuko dufise umurengezi, dufise uwanesheje yatsinze, ashobora kumena ibimatanije igitabo ndwi. Haleluya! Ibimenyetso ndwi rero bisobanura amateka y'ibihe n'ibihe, imyaka n'imyaka, kuva isi itararemwa kugeza ibihe bidashira. Aya mateka ibihe ndwi bisobanura ibihe bidashira, bisobanura ukubaho kw'Imana. Imana ibandanya ikora imirimo, kandi Imana izobandanya ari umwami ibihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Muri aya mateka rero harimo ibihe ndwi. Muri ibyo bihe ndwi Yesu yaraje abanza guhera ku gashashara ka mbere aramena. Ndagira ngo mbabwire yuko kano gashashara ka mbere Yesu yahereye ku kumena karimo karasobanura ibintu bikomeye cyane. Reka mbabwire kano gashashara ka mbere. Yesu amaze kumena kano gashashara ka mbere, ni ikihe kintu cyagaragaye? Umurongo wa 2 uratubwira ikintu cyaciye gitangura kugaragara. Mu gashashara ka mbere hagaragaye iki? Hagaragaye iki bene data? Mu gashashara ka mbere umurongo wa 2 haravuga ngo mbona ifarasi y'igitare, kandi uyicaye ko yari afise umuheto, ahabwa igitsibo, agenda anesha, kandi ngo yame anesha. Haleluya! Hagaragaye ikintu kidasanzwe. Umuntu yo kwibaza yuko Yesu agitangura kumena agashashara ka mbere, yuko haca haza ububasha n'imbaraga z'Imana, yuko haca haza ubutwari bw'Imana, yuko haca haza imigisha n'imihezagiro mw'isi. Ariko Yesu agitangura kumena agashashara ka mbere, haje ifarasi y'igitare. Iyi farasi y'igitare igaragaza Antikristo azoza kwima ingoma hano ku isi igihe gito, kugira ngo aje kuranduka. Kuko hari ikinyabugingo cyamuhamagaye kiti ngwino, viyuri, nyeguruka, sohoka, viyo wihishe, ngwino kuko Yesu hari umugani yavuze ati umuntu yagomba guhangana n'uyundi mwami abanza kuraba yuko yiteguye neza, yamara kumva yiteguye neza agaheza gatonda urugamba bakaja guhangana. Rero Yesu yararangije urugamba hariya ku musaraba Igorogota. Yesu yaravuze ati birarangiye. Aha rero Yesu yaratsinze. Yesu agwanira mu ntsinzi, kandi natwe abizera tugwanira mu ntsinzi ya Yesu Kristo. Haleluya! Nico gituma kimwe mu binyabugingo cyaravuze ati ngwino, vayo. Haleluya! Imana irahamagara, irabwira uyu Antikristo yinyegeje hose ati ngwino. Haleluya! Maze uyu Antikristo
aca aza yishushanije mu ifarasi y'igitare, ngo kandi uyicaye ko yari afise umuheto ahabwa igitsibo agenda anesha, kandi ngo yamanesha. Ngo yaje afise umuheto. Uyu muheto twibutsa umuheto wa Nimurodi, ingene yari umuhigi w'agahebuza imbere y'Uhoraho. Uyu Nimurodi niwe yabanje gushinga ubwami bw'i Babuloni, ubwami bw'i Babeli. Ubwo bwami bwari ubwo kugarariza Imana. Yategetse isi kubaka umunara wo kuduga ngo bageraho Imana iba, ngo baze basigare baba hariya mu bicu. Nimurodi yashaka kuzoba umukuru, aje ngo kugenda ngo ashikiye izuba riri, ngo ashike ngo Imana ngo iri hariya mu bicu, hanyuma ngo ace abari waba Imana y'isi yose. Hanyuma rero Imana iraza iyoberanya indimi z'abantu bose, abantu barayoberwa, barabura ibyo bakora n'ibyo bareka. Uyu Nimurodi rero yagendana umuheto y'amahiga, ariko ngo ntiyahiga ibikoko gusa, ngo yari umuhigi w'agahebuza imbere y'Uhoraho. Ngo nico catumye bamuca ko kagani, ngo ni nka Nimurodi yabaye umuhigi w'agahebuza imbere y'Uhoraho. Bene data, iyi farasi y'igitare ije ifise umuheto. Kuba ari farasi y'igitare ni ukuvuga ngo ni Satani, ni ukuvuga ngo ni Antikristo azoza yita umumarayika w'umuco. Mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ko Satani yama yiyita umumarayika w'umuco kugira ngo ayobye n'abatoranijwe n'ibyashoboka. Ndagira ngo rero hano dusobanukirwe ko iyi farasi y'igitare igaragazwa n'uwarayicayeko. Uwarayicayeko yari afise umuheto. Uyu muheto twibutsa wa muheto twariko turasobanura, ukongera kutwibutsa ingene ejo bundi habaye icorezo, abagisansibiriza bagikwiragiza mu bantu, baza bafise urushinge bafora, bongera binjizamo virusi mu bantu, hanyuma bakongera bakabaha kode, iyo kode ikabinjira mu maraso. Ivyo byari bigaragaza bimwe mu bimenyetso by'iyi farasi y'igitare. Hanyuma rero ngo ahabwa igitsibo. Iki gitsibo mu Kilatini babyita korona. Korona, usomye iki gitabo nyene canke ukabaza korona mu Kilatini, korona nivyo bita kuhone canke igitsibo mu Kirundi. Rero ngo yahawe korona. Ni gute igicorezo caherutse isi yose yabonye korona? Ni gute baciye bavyita korona? Bisobanurwa ngo Antikristo yatanguye kuza yinjira mu bantu kugira ngo abantu bikunde babanze kwizera ibi ntazi byakorewe muri laboratoire, aho kwizera amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Mwene data, ndagira ngo ngire ngo niwirinde ntuze wakire nimero za Antikristo, niwirinde ntuze wakire ibyo bazogushira mu maraso, kuko umunsi umwe bazaba bigushizemo ntibizokuvamwo. Marayika arasemereye aravuga ngo nihagira uhirahira akabyinjiza muri we, bizaba birangiye ntacu urazobona. Nuko rero rujya rushinge nabijya batera babyita korona. Hano nawe iyi farasi y'igitare ngo yaje afise korona mu ntoki, yaje afise korona, yaje afise umuheto, ngo maze ngo ahabwa korona. Yaje afise umuheto, mu yandi majambo ni nka kujya ugira urushinge mu ntoke, hanyuma ngo agahabwa virusi yitwa korona mu ntoke, ngo aca agenda anesha, kandi ngo yame anesha. Kugenda anesha, ibi ni bimwe mu civugo. Ni nka kujya mu civugo umuntu avuga ngo intsinzi ni yacu, intsinzi ni yacu, agenda ahenda abantu ngo intsinzi turayifise, ngo intsinzi ni yacu. Yagenda rero yigamba yivuga ko yamaze kunesha. Ariko nshuti z'umusaraba, ndagira ngo mbabwire ko azomara igihe gito. Ubutegetsi bwa Antikristo nubuzomara akanya gato nk'akurume rumara. Yesu yaravuze aravuga ngo muzogira amarushwa ngo iminsi 10, ngo agiye kuza agerageza abantu mw'isi, ngo ariko ngo muzomara iminsi 10 muri mu bigeragezo, ngo ariko nimuhumure, ngo kandi hahirwa uwihangana kugeza kugupfa kugira ngo azabashe kugororerwa. Imana ihabwa icubahiro cyane. Hahirwa abanesheje batakiriye ibimenyetso birimo birizana
biza ku bwinshi, biza biturutse ahantu tutizera, tutazi, tutamenya, kugira ngo abantu bikunde bayoberwe. Hahirwa bihangana badashoka bemera ngo bemerane. Mwene data, ntuzoshoke wemera ikintu na kimwe Antikristo arimo araporopoza gutanga ku buntu. Azahamagarira abantu kwakira ibintu bitagira iyo bituruka, bitagira ubusobanuro. Imana idutabara. Umurongo wa 3 uratubwira ikindi kimenyetso Yesu yamenye. Kandi amenye icya kabiri kimatanije cya gitabo. Numva ikigira kabiri mu binyabugingo kiti ngwino. Haza iyindi farasi y'akagajo, uyicaye ko ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Imana idutabare bene data. Iyi farasi nukuvuga ngo yaciye abona ifarasi. Yesu amaze kumena n'ubundi, Yesu amaze kumena ica kabiri muri bya bimenyetso, haciye haza ifarasi y'agafyiri. Agafyiri ngo kagereranywa ngo uyicaye ko ngo yari afise umunzani. Ngo reka dusubire ngama ku murongo wa 4. Haza iyindi farasi y'akagajo, uyicaye ko ahabwa gukura amahoro mu isi. Akagajo, gukura amahoro, babishize mu ibara ry'akagajo. Babishize mu ibara ry'akagajo, ibara risa n'akagajo bishaka gusa n'amaraso, umutuku. Akagajo, gukura amahoro mu isi, nukurekura intambara z'ubwicanyi. Twarabonye yuko COVID ikimara kuvanwaho, ikimara kuvuga ngo iravuyeho, bahise batangaza izindi ntambara z'urudaca mu bihugu bya rutura. Ari nabyo nuno munsi tubona ibihugu byaciye bitangura kwambarikana ngo batangure kurwana. Ndagira ngo mbabwire ko ibi bisobanura gukura amahoro mu isi. Hazoza urwanko rutuma ibihugu bigwana, ibituma ibihugu bimarana, ihanga ritera irindi, ubwami butera ubundi, hanyuma abantu bicane. Ngo uyicaye kahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane. Gukura amahoro mu isi, abantu bicane. Abantu batanguye kuza mu ndamukanyo bakubitana ingumu, bisobanurwa ngo amahoro mu isi aravuyeho. Haje gukubitana ingumu, haje gukubitana imigere. Bamwe mu kuramukanya bari basigaye bafora ibipfunsi, bagakubitana intoke, barazipfunga. Burya ikimenyetso c'amahoro, uragorora intoke, hanyuma umuntu ukamuha umukono, mugahana iyambu, hanyuma rero mukaramukanya, mugahezagirana, ukamuhezagira nawe akaguhezagira. Ariko iyo umukubise igihaya, iyo umuhaye ingumu, iyo umukubise inkokora, ibyo biragaragaza kugwana, biragaragaza umwuka mubi winjiye mu isi, umwuka mubi wo gukubitana, umwuka mubi wo kwicana. Isi yaratewe, isi yarinjiriwe, isi yaravogerewe, isi yararengewe. Nimusenge abana b'Imana, nimusenge abakristo, nimusenge abera, musenge. Isi yaramaze gutegwa, kuko harinjiyemo imyuka y'urwanko n'ishari n'inzigo no kugwana no kurabana y'ingwe. Abantu bagasigara baterana imigere. Narabonye n'abakuru b'ibihugu aho mukuramukanya bakubitana inkokora, abandi bagaterana imigere, abandi bagaterana bakubitana ibipfunsi, nuko bwo ku munwa haba hugaye. Ibyo byose biragaragaza ko imigisha y'Imana barayizibiye, abantu bashatse kuyizibira. Ariko nimujijuke mutahure yuko iyo ari intumbero nziza cyane yo kugira ngo haze iyindi farasi y'akagajo, uyicaye ko ngo ahabwa gukura amahoro mu isi. Ikimenyetso cyo gukura amahoro mu isi ni ukuramukanya indamukanyo yo kurwana. Abantu no mu madini wasanga umupastori arimo arigisha ishengero ati guhera uyu munsi ntimugisubira guhana iyambu, nukuza mukubitana ibipfunsi ingumu, canye mukubitana inkokora. Ubwo akabikubwira yashize maske ku munwa. Ubwo ugasanga abantu bose barimo barinjizwamo umwuka mubi cyane, mubisha wo kumarana, wo kwicana, urwanko n'ishari n'inzigo. Aho umuntu muhura utamuzi, utakimuraba ngo umenye ukwasa, ngo umenye wariwe, nubwo wahora umuzi, ariko wamuraba ugamuhiga, wamubonye ukamubura.
ibyo byose n'ibyadutse muri iyi si y'abazima. Reka dukomeze turabe Yesu amena ica gatatu, umurongo wa 5. Kandi amenya ica gatatu kimatanije ca gitabo, numva ikigira gatatu mu binyabugingo kiti ngwino. Mbona ifarasi y'agafyiri, kandi uyicayeko yari afise umunzani mu minwe. Numva hagati y'ivyo binyabugingo bine nk'ijwi rivuga riti, ingero imwe y'ingano ni denariyo, idenariyo. N'ingero zitatu za sayiri ni denariyo, idenariyo. Ariko amavuta na vino ntugire icyo ubikorako. Haleluya! Hari itangazo ryaciye risohoka igihe umwami Yesu yari amaze kumena kamwe muri twa dushashara tugira gatatu tumatanije ico gitabo. Haciye haza ijwi hagati rivuye hagati ahantu nyene hagati muri bya binyabugingo, maze iryo jwi riraza ryongera gutangaza ibintu bikomeye cyane. Imbere yuko iryo jwi ritangaza ngo uwari yicaye, ngo haciye haza ifarasi y'agafyiri, ngo warayicayeko ngo yari afise umunzani mu minwe. Imana ishimwe cyane. Uyu munzani mu minwe usobanura yuko inyuma yuko isi izoba yamaranye yuzuye ubwicanyi, yuzuye kumena amaraso, hazoca haza agafyiri. Hano gafyiri gasobanura umunzani. Umunzani usobanura inzara, amapfa, kurinda kujya uturinze kugera, kurinda kugera ingero ntiyuzure, yaba umucangero ingero yiwe igabanuke, yaba uteka ingero yiwe igabanuke, yaba na kwa kundi wohora ugura ikintu 100 usigara ugigura 200. Ibintu byose bitangure kugabanuka, ibiciro biduge, ibiciro biduge bipande. Icyahora kigurwa 105 kigurwe 300. Icyahora kigurwa 1000 gisigare kigurwa 4. Icyahora kigurwa 5 gisigare kigurwa 10. Uko niko iyi farasi ya gatatu isobanura. Uno munzani usobanura ngo ibintu nibigabanuke kugira ngo abantu bamagwe n'inzara. Ngo numva hagati y'ibyo binyabugingo bine nk'ijwi rivuga riti, ingero imwe y'ingano ni denariyo, idenariyo. N'ingero zitatu za sayiri ni denariyo, idenariyo. Iryo jwi ryahise rivuga rivuye muri bijya binyabugingo bine, ritangaza rivuga ko nubwo inzara igiye kuza, nubwo amapfa agiye gutera, ariko hariho urugezo n'urupimo ngo ntarengwa. Imana iramenya iyo ibyago bije, Imana iragera urugezo rwayo igarukirizako kugira ngo irinde ikiremwa muntu mw'isi, kugira ngo hasigare indokorano, hasigare amasigarira, kugira ngo nubwo abantu barimo barapfa bahera batikira ntibahere bose burundu, kuko Imana iragomba kugumana igitigiri c'abantu mw'isi bazobona amateka yayo. Imana ishimwe cyane. Nuko rero hano irijwi rirasobanura ngo ingero imwe y'ingano. Ingano murazi ko ari umutsima, kandi uwo mutsima ni utunze abantu benshi. Yesu yaravuze ngo nimwasenga muvuge muti uduhe ibyo kurya bidukwiriye umunsi, mu yandi mu rundi rurimi ngo uduhe umukate. Mu zindi ndimi baravuga ngo uduhe umukate udukwiriye uyu munsi, uduhe umutsima udukwiriye uyu munsi. Izi ngano zisobanura ibyo kurya, zisobanura ibiribwa, zisobanura ubuzima, bitunga ubuzima. Ngo bizohora bigugwa idenariyo, idenariyo. Bisobanurwa ngo bizohora bigugwa cabugegwa, bizohora birinda gupimwa. Abantu bazobura ibyo bagura, bifuza ibyo bagura babibure. Abantu bazoshora maze babure ko byo bahora baronka. Abantu bazogerageza kurondera ariko bibure, hanyuma bisigare birinda kugegwa. Idenariyo, idenariyo. N'ingero zitatu za sayiri ni denariyo, idenariyo. Ariko amavuta na vino ntugire icyo ubikorako. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ati hazoba amapfa. Iryo jwi riravuga riti hazoba kubura, atari kwa amavuta na vino. Haleluya! Amavuta na vino ntugire icyo ubikorako. Icatumye irijwi rivuga gutyo kwari kugira ngo amavuta na vino ntibize byigere bikogwako
canke ngo bishikirwe canke ngo bigegweko. Haleluya! Ntibizopimwa, kuko Imana ishimwe cane, amavuta na vino, amavuta agereranywa buzuye mpwemu yera. Amavuta atwibutsa ingene b'abakobwa batanu b'abanyabwenge bari bafise amavuta mu macupa yabo mu gusanganira umukwe, bagiye amacupa yabo yuzuye amavuta. Aya mavuta adusobanurira abakijijwe buzuye mpwemu yera, biteze gusanganira Mesiya, biteze kumva inzamba y'akabanga. Haleluya! Ngo amavuta na vino, vino nayo kandi iradusobanurira abuzuye mpwemu yera, usanga bameze nk'ababorewe igisama. Mwibuke igihe Yesu yarungika mpwemu yera ku munsi wa Pentekote, intumwa zatanguye kuzuba mpwemu yera, abantu baravuga ngo baborewe igisama. Ni kuko rero mpwemu yera agereranywa na vino. Vino n'umuntu yuzuye mpwemu yera, n'umuntu yuzuye. Haleluya! Umuntu yuzuye mpwemu yera usanga ari umuntu yakijijwe, anezerewe. Wuzuye mpwemu yera, uwaborewe ameze nk'umuntu yuzuye mpwemu yera, kuko uwaborewe usanga agenda aravyina, agenda aratamba atarika, agenda aratwenga yitwenga, yuzuye umunezero, nta bindi bintu by'ibibazo biba bimurimwo. Abantu benshi muri ivyo bihe by'ivyago by'intambara bazoba barimwo barasenga biyeza, basenga bakijijwe, basenga biyeza, bitunganya. Ijambo ry'Imana avuga ngo abantu benshi muri ico gihe bazoshishikara gukoreshwa iby'ubuhizi n'iby'ubutwari, ngo kandi abashikanye benshi kugororoka, abavuze ubutumwa n'abasengeye abandi bazoshishikara kwezwa, bazoshishikara gutunganywa. Haleluya! Muri ico gihe rero ijambo ry'Imana riravuga ngo uwera nashishikare yezwe, ugororoka nashishikara gororoke, ngwehe ndaza vuba, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Haleluya! Imana ihabwa icubahiro cane. Turakomeza. Yesu amena ibimatanije igitabo, ageze ku gashashara ka kane. Agashashara ka kane turasoma ku murongo w'indwi. Byahishuriwe Yohana igihimba ca gatandatu umurongo w'indwi. Kandi amenya ica kane kimatanije ico gitabo, numva ijwi ry'ikigira kane mu binyabugingo kiti, ngwino. Mbona ifarasi benjutse, kandi uyicayeko yitwa Rupfu, kuzimu nawe aramukurikira. Bahabwa ububasha ku kigira kane c'isi ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo kw'isi. Imana idutabare. Hano Umwami Yesu amaze kumena ica kane kimatanije ca gitabo, Yohana yagize atya, aza yumva ikigira kane mu binyabugingo bine kivuga kiti, ngwino. Ako kanya Yohana azabona ifarasi benjutse, kandi uyicayeko yitwa Rupfu. Kubera iki yabonye uyicayeko ari yitwa Rupfu? Hanyuma Yohana agize atya abona icitwa kuzimu, nawe uwitwa kuzimu nawe aramukurikira. Ndagira ngo mbabwire ko Yohana yabonye ibintu bikomeye cyane. Yabonye urupfu, yabonye warayicaye kuri iyo farasi. Rwari urupfu niko rwaje mu isi rutangura kugendesha ifarasi. Mu yandi majambo, urupfu rwaraje rutangura kuzunguruka mu mabarabara, rutangura kuzunguruka mu bisagara, rutangura kuzunguruka mu misozi. Maze urwo rupfu aho ruciye rwagenda ruraririka, rwagenda rurica. Ninde yashobora kurokoka? Uwarokoka n'Uwimana izi, kuko urupfu rurinze ruza rwigaragaza, rugenda ruhita rusubira ruhita. Ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane. Biratwibutsa uru rupfu rusobanura iyi farasi yagendeshwa n'urupfu, ariko rwatwara ifarasi. Ni ibintu bisobanura ibintu bikomeye cyane. Birasobanura, ifarasi isobanura umuvuduko uzunguruka isi yose. Mu yandi majambo, iyi farasi y'urupfu warayicayeko ngo yitwa Rupfu, bisobanurwa ko hazoza system irungika amavirusi y'ubwicanyi y'ubumara, urupfu rwica aho rugeze hose mu muyaga, aho rugeze hose ku isi, maze haca haza imihindigiti n'imivyimba. Rero
iyi farasi ngo arayicaye ko yitwa Rupfu. Hanyuma ngo Kuzimu nawe aramukurikira. Uyu Kuzimu nawe yamukurikiye. Kuzimu murazi ko ari kwa Kuzimu abantu bahambwamwo bagendayo bakagumayo. Urupfu murazi ko rudahaga. Urupfu rwamugoreye kwakira. Nukuvuga ngo Kuzimu ninga kujya kugenda ahitana ya mivyimba yegeranya atwara yegeranya. Muyandi majambo ni nkuko wogenda gusoroma uyundi agaca inyuma afise igunira Imana dutabare cyane. Nawe ngo akagenda yegeranya asubira agenda yegeranya. Mwene data ndagira ngo ubwire ngo Kuzimu nawe yamukurikiye ngo bari babiri bose bagenda bakorana. Urupfu yarica, Kuzimu nawe akagenda yegeranya. Mwene data muri ico gihe hano turagaragarizwa ibintu bikomeye cyane. Byumvikana bazohamba, bazogenda bahamba basubira bahamba kugeza igihe ngo hazoza ngo bahawe ngo Rupfu na Kuzimu bahawe ububasha kukigira kane c'isi. Rupfu na Kuzimu ngo bamaze gukorana bahawe kwica ikigira kane c'isi. Bisobanurwa nimba isi igeze ku miliyaridi 8, nukuvuga ngo kimwe ca kane nukuvuga ngo miliyaridi 2 zizohita zihitanwa na Rupfu na Kuzimu. Nukuvuga ngo bahabwa ububasha kukigira kane c'isi. Nukuvuga ngo nimba ari miliyaridi 4, miliyaridi 1 izohita ipfa ako kanya. Nimba ari 8, 2 zizohita zipfa ako kanya. Ngo kugira ngo babicisha inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mwishamba. Mwene data tega amatwi wumve aya majambo n'amajambo akomeye cyane. Nukuvuga yuko ngo bazobicisha ibintu 4, bazobicisha ubwoko 4, bazobicisha ibintu 4. Icambere bazobicisha inkota, abantu bazomarana indege, amaotoburende, intambara z'urudaca, inkoha, amasasu n'ibindi bya bigwanisho bya rutura na bya bigwanisho by'ubumara byose bazobirekura. Hanyuma ngo bace bazana n'ica kabiri, inzara nayo nyene bazoyirekura, kuko abantu ntibazoba bakirima, ntibazoba bagisarura, kubera ko abantu bazoba ariko barapfa. Abantu bazokumiza kuguma biruka bahunga ntibazoba bakibasha kurima. Inzara n'urupfu. Urupfu nago ruzoba rimwe rurabica bigacika. Abantu bazopfa kuko batagifise ikibarengera. Abantu bazopfa kubw'intambara, bapfe kubw'inzara. Hanyuma rero kubera urupfu inzara izoba nyinshi mw'isi. Ica kane, ibikoko byo mwishamba. Ibi bikoko byo mwishamba bidusobanurira amavirusi y'ubuhungarema, amavirusi nk'ay'imbeba, amavirusi nk'ay'ibikoko, bijya bintu bagenda bakora muri za laboratoire. Amavirusi uzamumva ngo hadutse virusi ngo y'inkende, uzamumva ngo hadutse virusi. Izo virusi nizo bazogenda bazikore, bazishire muri izo laboratoire, bazirungike zije mu muyaga, zikwira isi, abantu bagenda bicwa n'ibikoko byo mwishamba. Amavirusi bayakora bakurikije igikoko runaka. Hari virusi imeze nk'inkende, hari virusi imeze nk'imbeba, hari virusi imeze nk'agahungarema, hari virusi imeze nka corona, hari virusi imeze nka sida, hari virusi y'ubwoko bwinshi. Amavirusi barayabitse, ico gihe bazoyarekura, bayarungike akwire mu bantu, yirare mu bantu, abantu ngo bazokwicwa n'ibi byago 4. Imana idutabare shengero ry'Imana. Bene data, n'igihe ciza, n'igihe cawe, n'igihe canje cyo gusenga, kugira ngo dusenge, kugira ngo umwami Imana azadukinjishe, kandi turizeye intsinzi yabonetse ku musaraba Igorogota. Abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Abari muri Kristo Yesu bararinzwe. Haleluya.
abari muri Kristo Yesu bari mu bushobozi. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana Yesu yavuze muri Mariko ngo ibimenyetso bizokama biboneka nibi. Yesu aradondagura ageze n'avuga ngo nibagira ikintu cica naco kizobagira na gatoya. Bisobanurwa ngo muri ico gihe abari muri Kristo Yesu bazoba barinzwe. N'iyi saha n'aya magingo abari muri Kristo Yesu bararinzwe. Igituma wowe nanje tugihumeka nuko turi muri Yesu, nuko turinzwe, nuko Yesu ari kumwe natwe, nuko amaraso ya Yesu ariyo adufunitse. Imana ishimwe cyane. Rero abera ntitukwiye gutinya, ntitukwiye gucika ivutu, ntitukwiye guhinda agashitsi. Ivyo nubwo bizoba, nubwo umugeni we bakiri mw'isi, abera bararinzwe. Imana ishimwe cyane. Mwibuke ibyabaye kuri Shaduraka na Meshake na Abedunego, bararinzwe. Yesu Imana ibagumako, Imana irabarinda kugeza no muri rya tanure ry'umuriro. Imana ibarungikira marayika aza hagati muri bo maze arabakingira, ntibagira ico baba, ntibasha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Jambo ry'Imana atubwira ngo niwaca mu mazi, ngo amazi ntazokurengera, niwaca mu nzuzi, inzuzi ntizizokurengera, ngo niwaca mu muriro, ngo ntuzosha, ngo kuko nzoba ndi kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Ntutinye, dufise amasezerano yo gutsindanishirizwa, dufise amasezerano yo gutabagwa nayo gukinjishwa. Haleluya. Cyo gitumira ijambo ry'Imana muri raza kugira ngo wongere kumva ubushobozi, wongere kumva kuvugutirwa no kwezwa, wongere kumva kurushiza kuramiriza. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Rero umurongo w'icenda uratubwira ngo kandi amenye ica gatanu kimatanije ico gitabo, mbona munsi y'igicaniro impwemu z'abishwe babahora ijambo ry'Imana no gushinga intahe bari bafise. Haleluya. Umwami Yesu amaze kumena ikigira gatanu kimatanije ico gitabo, Yohana yagize azabona munsi y'igicaniro impwemu z'abishwe. Iki gicaniro ni igicaniro cyo mu ijuru. Munsi yaco yagize abona abantu bapfuye, bishwe n'abandi, bishwe n'inkota, bishwe n'abaciye amazosi, bishwe n'ababazibaguye, bishwe n'ababagiriye nabi, babahohoteye. Maze Yohana ababona bari munsi y'igicaniro. Imana ishimwe cyane. Mwene data, ijambo ry'Imana ratubwira ngo wamuyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igitsibo cy'ubugingo. Imana idutabare. Mwibuke ko intumwa zaciye aho, zarishwe, ziratonagurwa, zigirirwa nabi, zarishwe, bamwe barabambwa, abandi babakurura hasi, abandi babahereza ibikoko, abandi barabatema baca imitwe, ariko bararamirije gushitsa ku kanyuma. Hanyuma rero Yohana yongera kubona ubwo bugingo bw'abaciwe amazosi, bw'abishwe bahorwa gushingira intahe Yesu bari bafise. Bisobanurwa ngo muri ico gihe tugiye turiko turasobanurirwa, muri ico gihe hazoba hari ibihe bikomeye. Abantu benshi bazoshingira intahe Yesu kugira ngo babwire isi yuko atahandi dufise ibyizigiro atari muri Yesu. Muri ico gihe abantu rero bazicwa, bazogirirwa nabi, bazokwankwa, bazototezwa, bazohamwa, ariko bazokwemera bahitemo gupfa kuruta gusenga ibigirwamana vya Antikristo. Umurongo w'icumi uravuga ngo batakambisha ijwi rirenga bati databuja wera w'ukuri, uzogeza ryari kudaca amateka no kudahora amaraso, kudahora abari mw'isi amaraso yacu. Barasenze, nubwo bari barishwe, barimo barasenga. Ndabibutsa yuko iyo umuntu apfuye yishwe, amaraso asigara agenda amusengera. Amaraso y'uwapfuye aguma ataka, aguma arira. Aho tubibonera ni igihe Kayini yica Abeli. Kayini yishe Abeli. Uhoraho yaraje abaza Kayini ati amaraso ya murumuna wawe arimo arataka, arimo arantakira. Ahaviriye amaraso ya Abeli harimo harataka.
mwene data, amaraso y'uwapfuye azira ubusa, amaraso yiwe arataka, amaraso yiwe ahogwa gushingira intahe Yesu, amaraso yiwe arataka. Bano bantu bataka bavuga bati, uhoraho databuja, Mana mwami w'ijuru n'isi, uzogeza ryari kudafata ingingo, kugira ngo ufate ingingo yo kugira ngo uze kuduhorera, uko niko amaraso ataka avuga. Amaraso nuko bimeze, amaraso arataka. Amaraso ataka asaba Imana ati, Mana ngwino uduhorere, baratwishe, baratugize uku, baduciye umutwe, baratugiriye nabi. Amaraso arataka, maze bakavuga bati, Mana ngwino uduhorere, ngwino udutabare, ngwino uturokore. Ayo maraso rero agikomeje agitaka, umurongo wa 11 uravuga ngo, umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera, babarirwa kumara iyindi minsi baruhuka, gushitsaho igitigiri c'abagurano bagenzi babo na bene se bagira bicwe nkabo kizoshikira. Imana idutabara, Imana ihabwa icubahiro cane. Babariwe kongerwa iyindi minsi yo kwihangana, bati humura, hihangane, hariho n'abandi turacarindiriye yuko hariho n'abandi bagira bicwe. Abantu benshi baracabandanya gushingira intahe Yesu, ntibazohagarika. Abantu benshi nubwo hoza ibibazo bimeze gute, ubutumwa ntibuzohagarara, ntibuzoreka. Imana ishimwe cane. Yesu yaravuze ngo, nzoshinga ishengero ryanje ku rutare, ngo kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Iri shengero Yesu yashinze rirarinzwe, naho zihamwa n'itotezwa. Ubutumwa bwiza ntibuzohagarara, buzobandanya buvugwa munsi y'izuba, mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero bene data, abo bantu nabo baligwa ati, komeza mwihangane, amateka agiye kuba vuba, ariko hariho abandi bagiye kwicwa. Kugira ngo mugororegwe, nimwihangane, muzogororerwa hamwe. Imana ibwira Daniyeli, marayika abwira Daniyeli ati, hangane, wewe genda uzohabwa umugabane wawe impera y'iyo misi. Uko niko umugororotsi azogororerwa impera y'iyo misi. Imana ishimwe cane. Haleluya. Turashikiriye umurongo wa 12. Amaze kumena ica gatandatu, twumve ibyakurikiye bene data. Haravuga ngo, kandi mbona mena ica gatandatu kimatanije ico gitabo, isi iratigita cane, izuba ririrabura nyigunira y'ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso. Yesu amaze kumena ica gatandatu, igiharuro gatandatu kiriko kiraganisha isi ku mwisho, kiriko kiraganisha isi ku kanyuma. Ica gatandatu kimaze kumenwa, n'igihe iby'isi byose bingo birashika ku munsi wa nyuma, kuko niho Imana yarangirije kurema. Ni Imana yarangirije kurema, niho yarangirije kurema. Hanyuma rero Yesu amaze kumena ica gatandatu kimatanije gitabo, isi iratigita cane, isi iratigita, kubera ko Imana igomba izana ingoma yayo kw'isi, kubera ko Yesu Kristo agomba aze guca amateka. Isi yaratigise, kuko isi yahise imenya yuko kabaye, yahise imenya yuko igihe gishitse. Isi iratigita cane, izuba ririrabura nkigunira y'ubwoya. Hariya mu kirere izuba rizokwirabura, izuba rizocura umwiza, kuko isi izoba yamaze kugera ku kanyuma, n'amajuru nayo azoba yamaze gushika ku kanyuma, kuko umwami w'abami azoba agira seruke. Haleluya. Yesu azokwigaragaza, Yesu azoza aseruka mu kirere. Ibiri mu ijuru bizotinya, izuba rizotinya, ritangure kubura umuco, maze ngo n'ukwezi. Hano baratubwira ngo ngo ukwezi kose guhinduka nk'amaraso. Ukwezi kuzotukura, kuzokwirabura, kuzosusha n'amaraso. Mu gihe izuba ryirabuye, ukwezi nako gusoca gusa n'amaraso.
ibyo ni ibimenyetso Yesu yavuze no mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24. Ngo izuba riziraburanirwa, ukwezi guhinduka amaraso, ngo buni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku bicu byo kwijuru. Muri ico gihe amoko yose yo mw'isi azoboroga, ngo kuko bazobona umwana w'Imana aje mu bicu ari n'ubushobozi ndetse n'ububasha n'imbaraga. Mana ishimwe cyane, Yesu yarabivuze. Hano rero bongeye kubigarukako umurongo wa 13 ngo inyenyeri zo kwijuru zikorokera hasi nk'uko umusukoni uzungagizwa n'igihuhuta ugahungurura insukoni zawo zitararunguriza. Inyenyeri zizokoragurika ziva kwijuru, zizokoragurika ngo nka kujya ku muntu afashe igiti cy'umusukoni akazungagiza akasubira akazungagiza, maze nabijya biturumbwe bitari bwashe navyo nyene bigahunguruka kubw'imbaraga zirimo zirakoreshwa. Imana ishimwe cyane. Inyenyeri zizozungagizwa, ijuru rizozungagizwa, ngo n'ivyo inkomezi byo mu majuru bizonyiganyizwa, kuko Imana izobihaye imanuka. Yesu azobahaye aza, ariko araza ku bicu kugira ngo azane ingoma yiwe ku isi. Haleluya, haleluya. Umurongo wa 14, ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe. Imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikurwa ahantu havyo. Ijuru nukuvuga ngo ubushobozi buzoturuka hariya mu ijuru. Ijuru ritangure kwizinga, abantu bazotangura kugwa igihumura, kuko bazoraba mu ijuru basange ibikomeye bimwe biraba. Ijuru rizokwizinga ngo nka kujya ku muzingo w'igitabo, nka kujya bazinga ikirago, nka kujya bazinga igitabo. Hanyuma bitinde bitere isi yose ubwoba, ngo ibizinga byo mu kiyaga navyo nyene bizoshikirwa bikurwa ahantu havyo. Ibintu bizokwivanaho mu bibanza, uzobona igire ukibone ibibanza ibizinga byo mu kiyaga biriko birimuka bisubira byimuka vyideplasa. Wewe nanje mwene data wumva tuzoba turihe? Nimuze duhungire muri Yesu Kristo, niwe bwato nka bumwe bwakiza bo kuri no. Yesu niwe azodukiza ivyo byago, niwe azodukiza ako kaga isi zoba imaze kwinjiramo. Birashajwe ngo muze dushake wera Yesu Kristo hakibona. Tumushake isaha ikiri hakiri kare, tumushake igihe gikiriho. Nimwakire Yesu bigishoboka bene data. Imana idutabare. Nuko rero turakomeje hano ngo ibizinga bikugwa ahantu havyo. Umurongo wa 15, abami bo mw'isi n'abaganwa n'abakuru babagabisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegemvya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo ku misozi. Hano baratubwira abayobozi bayoboye isi, abami n'abakuru n'abafise ubutunzi n'abafise ubushobozi. Bamwe bayoboye isi bayitegekesha amafaranga, kubera ko aribo bafise amabanki ya mbere ku isi, aribo bayoboye, aribo batanga ingurane. Abatunzi bamwe bakomeye, iyo barimo baravuga abatunzi bahera kuri ari abatunzi bafise ibigega by'isi, bafise ibigega mpuzamakungu. Abatunzi n'abakuru bakomeye, abo nabo nyene Bibiliya irabavuze ko ngo bose n'abagurano n'abidegemvya bose ngo baja kwinyegeza mu masenga. Aha kwisha mu masenga bisobanurira ko abantu bazoza kwimba amahandaki, bazoza kwimba ibyobo, abandi baguruke baje ku kwezi, ariko ico gihe ukwezi nako kuzohinduka amaraso. Abandi baje kuyandi masi yo kuyandi maplanete, ariko ayo nayo nyene bazosanga ibintu biko birayangara, bazosanga ibintu byakomeye, bazosanga ibintu biko birahindagurika, kuko ibivumbuzi bizoba kwisi no mwijuru hirya no hino. Bibiliya yavuga ngo n'ivyo inkomezi byo mu majuru bizonyiganyizwa. Abarimwo barashaka kwisha hariya mu kwezi no mu zindi si, nabo nyene ntibizoborohera, ntabwo bizoborohera, ntaho kikigibwa. Ubu umwe wese nahungire muri Yesu, kuko naho ngo umuntu yo kwiruka ngo kaja hariya hejuru
ijambo ry'Imana rivuga ngo uriyo, ngo naho umuntu yo kwihisha akaja hariya mu kuzimu, ngo naho nyene ngo uriyo, niyo yo kwihisha mu kiyaga, naho nyene ngo Imana yorungikayo inzoka ikamukomorerayo, naho nyene Imana iriyo, nta hantu na hamwe Imana idashika. Imana irabona, irazi ibintu byose, ntawe basha kwinyegeza. Nico gituma aba bakuru bazokoresha amahera, abatunzi bazokoresha ubutunzi, batangure kurondera ivyogajuru, batangure kurondera amasatelite, batangure kurondera ibi vyuma bibatwara mu yandi masi. Ariko Imana izohera hariya hejuru mu gukubura, izokubura ihereye hariya hejuru, itera imanukana kugira ngo urubanza rwose rurangirire hano ku isi. Urubanza ruzobera aha niho byose bizorangirira. Byose abahunze bose bazokwisanga bari imbere z'Imana. Imana izoza guca urubanza. Haleluya, haleluya. Nuko ngo bihisha mu masenga no mu bitandara byo ku misozi. Bazogerageza kwihisha mu misozi no mu bitandara no mu bihoro, ariko hose bazosanga imbaraga z'Imana zabatanzeyo. Bazosanga hariyo la presence y'Imana. Umurongo wa 16, babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugweko, muduhisha inyonga zivyagiye kuri irya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama, kuko umunsi uhambaye uburake bwabo ushitse, kandi ninde ashobora guhagarara. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe cyane. Ngo baratatse babarira imisozi n'ibitandara, abantu bazotangura kuvuga. Uno munsi abantu barabwirwa gusenga bakanka, uno munsi abantu barabwirwa kwihana bakanka, uno munsi abantu barabwirwa kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo bakanka. Ariko uwo munsi bazotangura kugoborora ururimi, batangure kubwira ibiti n'amabuye, batangure kubwira ibiti n'amabuye bati nimutugweko, batangure kubwira ibitandara bati nimutugweko, batangure kubwira imisozi bati nimutugweko, ngo muduhishe inyonga zivyagiye kuri irya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama. Ntibabazi amazina kuko ntibabasha kubavuga, ntibabasha kuvuga Yesu kuko ntibamuvuza imbere y'igihe, ntibabasha kuvuga Uhoraho Imana Data rugira byose kuko ntibigeze bamumenya. Ngo nibaduhishe, bariko barabaza, bariko barasaba, basaba imisozi n'ibitandara n'ibiki byose n'amashamba n'imisozi, ngo nibibahishe, ngo inyonga ngo zivyagiye kuri irya ntebe. Bazoraba hejuru basange ububasha bw'Imana, kuko nubwo izuba rizoba ritakibona, n'ukwezi kwamaze kwiraburanirwa gusigaye gusa n'amaraso, ariko hazoba hari Imana yashitse yavyagiye hariya hejuru. Hejuru ntibazobasha kunamura amaso ngo barabe, kuko Imana izoba iriko irababona. Igitsura cy'Uwiteka kiri kubansi b'Imana, kiri kubansi. Ntibazoraba mu nyonga ha Data, utakijijwe ntazoraba mu nyonga z'Umwami Imana. Utejejwe ntazoraba Imana, utejejwe ntazoraba Imana. Nico gituma bazotazobasha kubavuga no mu mazina. Imana ntibazobasha kuyivuga mu izina, Yesu ntibazobasha kumuvuga mu izina. Bazovuga ngo nimuduhishe, ngo bari abantu babiri, ngo Imana n'umwagazi w'intama. Ngo bati nimutugweko, muduhishe inyonga zivyagiye kuri irya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama. Ngo kuko umunsi uhambaye w'uburake bwabo ushitse, kandi ninde ashobora guhagarara. Barabisobanuriwe, ubu ntavyo bamenya. Ubu iyo umuntu avuze ubutumwa ntibabimenya, Bibiliya ntibayisoma, ntibumva, ntibasobanurirwa, ntibabimenya. Ariko ico gihe nicashika, bazotangura rero kubiromarika, bazotangura kubimenya, bazotangura kubisobanurirwa. Bati cagihe cavuzwe kirashitse, cagihe cavuzwe kirasohoye. Ati byaranse ko twihana imbere y'igihe, atariko noneho ubutigu burageze. Maze batangure kumenya ko umunsi w'amateka usohoye. Uno munsi umuntu ababwiye amateka, abenshi bacavuga ngo reka gukavya, ngo reka gucivuta abantu, ngo reka gutera ubwoba abantu, ngivyo ngo ni bitabo byabivuze, ngo byavuze bibesha, ngo ntaho byakabaye, ngo isi yamyeho,
ngo isi izohoraho. Abantu babyina nta kazoza, abantu ntibazi ibigiye kuba, ariko uwo munsi baraje babisobanurirwe, batangure kubisobanurira amabuye, babisobanurira imisozi, batangure kubisobanurira amashamba, batangure kubisobanurira ibiti, babibwire bati erega hageze, ariko ibyo biti ntibizobakiza, amabuye ntazobishura, bazomera nka kujya kumuravugana n'ikiragi. Ikiragi urakibarira ati nticishura ntikivuga. Mbega woza gusaba agakiza mu biti, mbega woza gusaba ubutabazi muri sekuru ukaza kuyisaba ko kitagira amaso, kitagira n'amaboko, kitagira n'amatwi, kitagira n'amaguru, kitagira n'ibirenge, kitagira n'umutima. Woza gusaba sekuru ibivu, ubutaka, imyobo, amahandaki, ibyo byose bazogenda kubitakambira, ariko ntaco bizobasubiza na gatoya, ntaco bizobasubiza. Mwene data, ntaco wizigiye kindi kishobora kugukiza kiretse Yesu. Ndagira ngo rero muri aka kanya wumvise ijambo ry'Imana upfuka amahuri, turangize no gusenga dusabe Mwami Yesu, amaraso ya Yesu atwuhagire, amaraso ya Yesu akoze, amaraso ya Yesu akweze, kugira ngo mwene data witegure kumusanganira vuba cane. Inzamba y'akabanga igiye kuvuga, Yesu agiye kuza, abamwiteze nibo bazomubona, ariko bamwe atamwiteze agiye kumaramara, bagiye kuzoshaka iyo bahungira batari buhabone. Tugiye gusenga. Data rugira byose, ndapfukamye imbere zawe ngushimira ngukengurukira ko Mwami ari wowe Yesu, ari wowe waje kutwitangira dupfira kugira ngo dukire. Ndasengera umuntu wese yumvise ubutumwa bwiza, wongere kumutabara, wongere kumurokora no kumukiza. Mana, amazina y'uyu yakure muri bajya abanyabyaha, uyakure muri bajya bapfuye kabiri, bagiye gupfa Mwami, baramaze gupfa imitima, imibiri yabo Mwami, nubwo bagenda ariko bagenda Mwami basa n'abapfuye. Ndabasabiye gutabagwa, ubahe kuzuka, bazuke ave mu rupfu, maze Kristo ubamurikire. Mana, ndabasabiye kugira ngo amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo cy'abamwagazi w'intama w'Imana. Urakoze Mwami, ndasengera umugeni wa Kristo ahari hose yicare yiteguye agavya bimaso, kugira ngo Mwami uzozira kudutabara, uzosange dushajije Mwami, twiteguye turi maso. Mana Data, ndabigushimiye. Oh haleluya. Urakoze Mwami, ndasabye imbabazi n'ikigongwe kuri muntu wese nihereye ko, ndisabiye imbabazi Mwami wanje. Mana, umbabarire icana kandi gisa n'icaha, ndasabye ukwera n'ukwezwa Mwami. Ndasengera umugeni wa Kristo, ndasengera umwene data yakurikiranye ijambo ry'Imana, wongere kumutunganya Mwami, umweze, kugira ngo Yesu niwaza uzosange tukororereye turi maso. Urakoze, izina ryawe rihabwe icubahiro, ndavyambaje nshima mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu abahezagire cane bene data, mwari kumwe na mwene so Mbonimpabeli. Mukomeze kubera amaso ubugingo umwami Yesu Kristo ari hafi. Haleluya, amen.